reka uno munsi ndagucalenjinge ndakubaze ngo mbega ivyo witeze ko Imana izoguha nkamwe itobiguha wumva ariyo kwizigirwa ariyo gukurikira wumva uzoyoma inyuma wumva uzoyifata wumva uzoyikorera ugashishikara kugira gute kubera iki abantu b'Imana ndamaze kubona abantu benshi baba desu kuko bigishijwe ko gutanga Imana bizana umugisha kandi niko Bibiliya ivuga gutangira Imana birazana umugisha ariko après un certain temps uri kuratangira Imana canke ukorera Imana hari n'igihe twakira abantu ngaha kuri eglise akakubwira ngo ushaka kwinjira mu bikorwa kuko hari abantu bigishijwe yuko ibikorwa vy'Imana ari ikintu gikomeye ugomba kuba ufise ibikorwa vy'Imana ibi vyose nivyo ariko ibintu byose bicika ibitari vyo iyo bihawe importance iri exagérée kuko nubwo gutangira Imana bizana umugisha nubwo gukorera Imana birimo umugisha ntibiba mw'ivyo gusa ariko rimwe na rimwe bishobora no kubamo no mu rurazi rero Imana si machine asu Imana si carte twinjizamo tukarotira Imana si case Imana si umufuko w'ibintu ariko Imana ishobora gupermeta yuko n'abayikunda kandi bayikurikiye bamwe bapfa nka ba Petero babacuritse bakabaca imitwe rero ntidukurikira Imana kubera imibereho myiza twiteze ariko dukurikira Imana kuko ariyo gukurikirwa byaba vyiza bitaba vyiza engagement yawe igomba kugenda au-delà y'ibintu commitment yacu ku Mana ukwifatikanya kwacu n'Imana attachement yacu à Dieu igomba kurengera les bénédictions matérielles ibi birasanzaje ubuzima bw'abantu benshi birasambuye ubuzima bw'abantu benshi biratuma abantu batakaza patience yo gukurikira Imana kuko bitiranije Imana n'ibintu